Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Gervais Ndirakobuca yavuze ukuri gukomeye ku gitero giherutse i Buringa. Hirya y'ejo igenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa kabiri 2024 mu nama yakoresheje igihanga abo mu nzego z'umutekano, abajejwe intwaro n'abajejwe ubutungane, General Ndirakobuca yakoresheje amajambo akomeye atakurya umunwa. Umushikiranganji wa mbere yaradomye urutoke ku bibazo benshi bibaza mu ntamatama. Abateye twese turabazi, barimwo bene wacu, barimwo abana bacu. Gervais Ndirakobuca yarashimitse rwose ko ibitero bimaze iminsi biba bitoshoboka mu gihe inzego z'umutekano z'u Burundi hatabayemwo agatotsi. Aremeza ko muri izo nzego hariho abahemutse mu mabanga bajejwe bica bituma ibitero bishoboka. Hari irindi jambo rikomeye yongeye kati abateye twese turabazi, ni bene wacu n'abana bacu. Yavuze ko mu gihe abo bene wacu bagumye bifatanya n'abashaka kudusubiza inyuma kandi bazi iyo twavuye, nabo nyene hari ukubasubiza ku murongo. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca isa niyerekana ko mu nzego z'umutekano harimwo abakorana na Red Tabara, ahandi naho ukamengo hasa n'uwuvuze ko mu nzego no mu butegetsi harimwo abafise uruhara mu bitero biherutse. Igitangaje n'ingene abakora ivyo boba bazwi ariko ntibafatwe. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca irafise kandi aho itandukaniye n'iya Perezida Ndayishimiye. Ndayishimiye avuze aguma ashimika ku izina Red Tabara, yita umurwi w'iterabwoba, akongera akagiriza u Rwanda na cane cane. Gervais Ndirakobuca we ashimika kwerekana ko hari ikitameze neza mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Ni imvugo itamenyerewe mu bihe vy'ibitero mu Burundi, ariko ni imvugo irimwo ukuri kwinshi. Hari ikibazo rero gihambaye hano. Red Tabara iyo ifise ibirindiro muri Haut Plateau za Sud Kivu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harazwi. Kugira uve aho hantu wegere urubibe rw'u Burundi, ujabuke Rusizi, urengane Rukoko, ushike i Buringa, wipange n'ibirwanisho bikomeye, hanyuma utere uce usubira inyuma ata n'umwe afashwe, ni ibidashoboka. Ni ahantu harehare cane, ibice vya Rukoko, Buringa vyo bigumamwo abasirikare baguma bakora paturuye. Abanyagihugu baragiriza iperereza ko ritakoze akazi karyo. Abandi bo baravuga mu ntamatama ko inzego z'igihugu zakoranye n'abagwanyi. Akabazo benshi bakwiriye kwibaza ni hahindutse iki kugira ngo Red Tabara ibe imaze iminsi ishobora ibitero itahora ishobora, ikabikora mu karere karwiriyemwo inzego n'imbonerakure kandi kanacunzwe cane, ikabikora ikongera igasubira inyuma ata mugwanyi n'umwe afashwe. Ivyo bisigaye bishoboka gute? Vyinshi muri ibi bene amakuru y'ibanga dufise tuzobigarukako mu kiganiro Agahaze kizoba ku munsi w'Imana igenekerezo rya 3 z'ukwezi kwa gatatu 2024. Ni nako karyo keza tuzokoresha mu kubabwira ivyo twabemereye bijanye na bimwe mu bivugwa mu nzego zitwara igihugu. Agahaze womenya ko ari ikiganiro mutegurirwa na Focode. Nayo mu yandi makuru kandi womenya ko igiharo indongozi y'imbonerakure muri komine nshasha ya Musongati ipfunzwe. Bernard Niyibizi hapfungiwe mu gasho k'igipolisi mu Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi kuva ku mugoroba wo kuri uwa mbere. Yarungitsweyo ubwo nyene inyuma yo guhagarikwa. Uwarongoye umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD muri komine nshasha ya Musongati yagirizwa kuba yaragize uruhara mu iyicwa ry'umuyabaga Josue Iraganje kuwa 20 Kigarama uheze. Bernard Niyibizi yahagaritswe mw'ijoro ry'uwu wa mbere wa 26 Ruhuhuma 2024 n'uwurongoye igipolisi mu ntara ya Rutana, Bondo Charles Nzimpora. Igihe yahagarikwa uwo mugabo yari mu kirabo ku mugwa mukuru wa Giharo mu ntara ya Rutana. Uwo mugabo yaba mu kinyegero haraheze iminsi. Yagirizwa kwica abantu benshi harimwo umuyabaga Josue Iraganje. Uwo muyabaga yishwe kuwa 20 Kigarama 2023.
indongozi z'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Rutana no mu ntara nshasha ya Burunga boba baragerageje gukora ibishoboka byose kugira ngo bakingire Niyibizi. Ku bw'amasoko yegereye iyo dosiye, izo ndongozi zari zarondeye umuryango usigwa na Josue Iraganje kugira ngo babumvikanishe. Icariho c'umushikirizamanza wa sentare y'iyungururizo ya Makamba iri mu bumanuko bw'u Burundi nawe nyene yararondewe. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika niwe yategetse ko Bernard Niyibizi ahagarikwa. Umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika n'izindi ndongozi babona ko atawoshira imbere ibiganiro ku caha nk'ico. Ivyo ni ibivugwa n'amasoko yacu. Mu kinyegero kuva muri Kigarama guheze, iyo ndongozi y'imbonerakure muri komine nshasha ya Musongati yasubiriye kuja ahabona kuri uwu wa kane uheze. Kubw'ababibonye, komiseri arongoye vy'imfatakibanza igipolisi muri komine ya Giharo yaratinye kumuhagarika nubwo yari afise imitahe ibiri, uw'umushikirizamanza kizigenza wa Repubulika ndetse n'uw'umushikirizamanza mu ntara ya Rutana. Yasiguye ko hatagomba ko yokwicwa nk'uwo yasubiriye. Abanyagihugu bo muri komine Giharo bagiriza Bernard Niyibizi kugira uruhara mu bwicanyi bwinshi, akaba hatarigeze ahanwa, akaba ariko bagaragaza umubabaro basaba ubutungane bw'u Burundi kudahengama muri urwo rubanza. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Igoma, inyuma yo gucumitwa, umumenyeshamakuru yahatswe kugandagurwa. Umumenyeshamakuru Jean de Dieu Awa akorera imboneshakure Hope Channel akaba n'uwuserukira Nyota TV y'i Lubumbashi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarahatswe kwicwa ku mugoroba wo kuri uwa mbere Igoma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu. Yatewe n'abantu bataramenyekana bitwaje ibigwanisho bito bito, bakaba baramutwaye ibikoresho vyiwe vyose. Hari hafi isaha 3:30 z'ijoro aho umumenyeshamakuru Jean de Dieu Awa na mugenzi we Kade Mukata akorera Mishapi Voice TV bahurira hagati mu gisagara hafi y'ibitaro CBCA Virunga n'urwaruka rwitwaje imbugita n'ibipanga. Urwo rwaruka rwaciye rubakomeretsa. Inyuma yo kubava muvyara, Kade Mukata yaciye aja gutabaza inzego z'umutekano. Jean de Dieu Awa yaracumiswe cane n'abo bicanyi, yaravuye amaraso menshi. Ibikoresho vyiwe harimwo telefone ngendanwa vyaribwe n'abo bagizi ba nabi baciye bahunga. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu bagenzi biwe. Uwo mumenyeshamakuru yaciye ashirwa mu bitaro vyaho nyene. Abo bamenyeshamakuru bari bavuye hagati mu gisagara batashe mu mihana yabo n'amaguru kubera ingingo y'abarongoye intara n'igisagara yo kubuza urusha n'uruza rw'amapikipiki inyuma y'isaha 12 z'umugoroba. Ibitero ku bamenyeshamakuru biguma bigwira. Mu ndwi iheze, inzu y'umumenyeshamakuru Faustin Dunia Shanshade arongoye imboneshakure ikorera ku buhinga ngurukana bumenyi Life Up TV yaratewe n'abantu bitwaje ibirwanisho. Ivyo navyo nyene vyabaye mw'ijoro. Abamutwaye ibikoresho byose vy'akazi harimwo imashini nyabwonko imwe, ivyuma bibiri bifata amasanamu, ivyuma bibiri bifata amajwi. Ishirahamwe riharanira ubumwe bw'abamenyeshamakuru muri Kongo igisata ca Nord Kivu rikaba rivuga ko ritewe umutima uhagaze n'ibitero bikorwa ku bamenyeshamakuru mu gisagara ca Goma, na cane cane muri kino gihe umutekano uguma utosekara muri ico gice ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku bwa Rosalie Zawadi arongoye iryo shirahamwe UNPC muri Nord Kivu, iterabwoba rikorerwa abamenyeshamakuru i Goma rirashobora kubabuza ibikorwa vyabo kuko bafise ubwoba ku mutekano wabo ku rubuga mbere no ku mihana yabo. Ni akaryo kuri uwo mukenyezi ko kwibutsa abarongoye igisagara ca Goma kugarukana umutekano muri ico gisagara, hama akanasaba ko abamenyeshamakuru bakingirwa bikwiye kugira ngo bakore ibikorwa vyabo batekanye. Turashavujwe muri iyi minsi n'ibitero vyisubiriza ku bamenyeshamakuru b'i Goma. Amabi bakorerwa haguma yiyongera. Dusaba abarongoye intara gushiraho ubuhinga bwo gukingira abamenyeshamakuru. No mu ntara yacu babandanya baterwa n'abasuma. Ivyo nibisigurwa na Rosalie Zawadi.
muri iryo joro nyene hari umwigeme yarashwe amasasu n'abantu bitwaje ibigwanisho hafi ya kaminuza La Sapientiazi muri karitiye Kiyeshero aho nyene i Goma. Baravye umutekano muke wibonekeza muri ico gisagara kikaba n'umugwa mukuru wa Nord Kivu, abanyagihugu basaba uwurongoye igisagara ca Goma gufata ingingo zose zishoboka mu ntumbero yo gutuza ubwo bukozi bw'ikibi. Kubw'abanyagihugu b'i Goma, inyuma y'ingingo ibuza amapikipiki gutembera inyuma y'isaha 12 z'umugoroba, umutekano muke wariyongereye cane aho kugabanuka. Abategetsi bacu ntibashoboye guheraheza umutekano muke uduhungabanya. Ubusuma buguma bwiyongera. Birakenewe ko hakurwaho iyo ngingo, bitabaye uko tuzohava ubwacu tugira ico dukoze. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu b'i Goma agabisha. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bigushikeko mu ba mbere kandi ku gihe. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza.